turi ku munsi wa kabiri igenezo rya gatanu kwezi kwa gatanu mwaka wa 2020 ndabaye ikaze mu ngingo nkuru ziza kuba zigize ano makuru tugira tubashikirize. Umuvugizi w'igipolisi asa n'uwagiriza umukuru w'umugambwe CNL ko ariko aragomora abanywanyi biwe gutera umutekano muke ibihakanwa n'uwo arongoye umugambwe CNL murabikurikira murano makuru. Na mugambwe CND FDD uzo userukira mu matora yimirije yemera ko azokubaka ivuriro ku mutumba umwe mu ntumbero yo kwitaho amagara y'abanyagihugu. Abakuru b'ibihugu b'u Burundi na Tanzania barahuza byinshi mu bijanye n'ingene bariko barafata minenegwe ikiza ca coronavirus gihanze ibihugu vyose harimo n'akarere ka Afrika y'ubuseruko byose murada kubirkwirikira murano makuru ndasubiye kubaha ikaze. Imyamamazo imaze imisi 10 itanguye irangwamwo gutoteza abanywanyi b'umugambwe CNL hirya no hino mu gihugu. Imbonera kure nizo zitungwa urutoke ko arizo zihohotera abanywanyi b'umugambwe CNL. Igipolisi ariko coco gita ishavu ku mukuru w'umugambwe CNL kimwagiriza ko ariko agomba gutera intambara mu gihugu. Ivyamirirwa kure n'urongoye umugambwe CNL Agatongwasa tubishikirizwa na Thierry Bigirindavye. Naho n'imbere byari bihari ubuho kuva imyamamaza itanguye gutoteza abanywanyi b'umugambwe CNL bitera vyunyuka nkaho hose imbonera kureze basomborotsa co kimwe nkuko omengo zifise inyigisho zimwe zahawe haba mu Kirundo, Ingozi, Imuyinga, Mucankuzo, mu Kabezi mu ntara ya Bujumbura n'ahandi. Imbonera kureze zitegera abanywanyi b'umugambwe CNL bagiye mu myamamazo canke bavuyeyo zikabadukamwe n'amahiri. Aba CNL bivunye nkaho hose igipolisi citaho kije kubanguranya gica gifunga wo mugambwe CNL. Muri commune Kigamba mu ntara ya Cankuzo abanywanyi ndwi b'umugambwe CNL bari mu gasho kuva ku wa gatandatu w'indwi iheze kubera bagwanye n'imbonera kureza abategeye bavuye mu myamamazo ya Gatogwasa yari yaramutse agirira muri iyo commune ya Kigamba mu ntara ya Cankuzo. Aho hose umugambwe CNL ugumutaka bajejwe intwaro cane igipolisi ko cogira ico gikoze kugira umutekano w'abanywanyi bawo ukingigwe. Ariko igipolisi ahubwo kibicishije ku muvugizi waco cagiriza umukuru w'umugambwe CNL Agatogwasa kugomba gutera intambara mu gihugu. Ku munsi wa mbere igihugurwa ibikorwa vyo kwiyamamaza mu ntara ya Ngozi ahari umukuru w'umugambwe CNL haribonekeje ibikorwa binyuranye n'amategeko ushikanganje butera ivyatsi. Abanywanyi bo mugambwe baragiriye nabi abanywanyi bo mu yindi migambwe baciyeho batera barengana ku buryo banyuruje abantu bashika kuri indwi. Hariho mbere n'umwe banakubise bashaka kumwica ariko bajeje umutekano baratinda baratabara uwo muntu batarashobora kumugandagura. Mu ijambo ryashizwe n'urongoro umugambwe nyene mu mvugo imeze nk'ifobetse yahamagariye abanywanyi biwe kugwana n'abandi banywanyi. Tumbwira tuticira birarura tubiteye ivyatsi kandi tubamenyesha yuko bitazoba kuko bajeje umutekano bari ngaho kugira ngo bubahirize bose biyamamaze mu mahoro n'umutekano. Ibi bintu vyo kwihanira ibintu vyo kugenda baragwana aho baciye kumwe umengana inyamaso ibintu babihagarike ko batabihagaritse abajije umutekano bari ngaho kugira ngo bavyihagarikire kandi bazobihagarika kandi abavyagirizwa bazofatwa hama bafungwa bakorwa amadose barungikirwe ubutungane. Ntazoze kuvuza amaruru ngo abanywanyi biwanje bariko barabatoteza igipolisi kiba kiriko gikora akazi kacu. Iyo mvugo ya Petero Nkurikiye avuga igipolisi c'u Burundi yamirwa kure na Agatogwasa arongoye umugambwe CNL akavuga ko yamurengeye akarimbi atantambara ariko arahamagaramwe abanywanyi biwe. Ushatse kutuvunagura n'uburenganzira mu mategeko mpuzamakungu turabishubasha turashoboye natwe kukwivuna. Mugende mumbwirire umuvugizi w'igipolisi. Mumbwirire umuvugizi w'igipolisi. Naje kwandika ndabizi. Mugabo kwandika amateshwa ntavyo no kubahuka. Kurengera karimbi abandi sivyo na buhoro buhoro. Iyo ntambara avuga iri mu mutwe iwe. Kandi sinibaza ko ari we mugwanye gusumba abandi. Ashaka yocisha make. Abantu ndwi bariko barahiganirwa intebe y'umukuru w'igihugu muri aya matora atekereje ku 20 Rusama. Evariste Ndayishimiye yatanzwe n'umugambwe CNDD duri ku butegetsi, Agatogwasa yatanzwe n'umugambwe CNL, Leonce Ngendakumana yatanzwe n'umugambwe Frodebu, Gaston Sindimo yatanzwe n'umugambwe Iprona, Domitien Ndayizeye yatanzwe n'Unanikira Burundi, hamwe na babiri bitoza ku giti cabo aribo Dieudonné Nahimana na Francis Rohero. Ariko abo bose mu myiyamamazo uwo bimaze kugaragara ko abanywanyi bibo batotezwa ni Agatogwasa gusa. Abatari bake bakibaza ko umugambwe uri ku butegetsi wowe babazwa n'ukuntu aho uwo mugambwe CNL hose utunganije imyiyamamazo hibonekeza ko abanyagihugu bawuhurumbira ari benshi.
Alakoze Thierry Bigirindavyi umutumba wose uzoronswa ivuriro hamwe na rusehabaniha kugira abanyagihugu bashobore kuronka amagara meza. Ivyo ni byashikirijwe na Evariste Ndayishimiye umukandida wa CNDD-FDD azokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu, akaba yabishikirije kuri uyu wa mbere aho yariko yiyamamariza muri commune Busoni mu ntara ya Kirundo. Kugira ugira amagara no kubufungura neza. Mpiriwe mpishije abanyakirundo murabavyumva kare. Erega burya Imana bahezagira uko muri abakozi. Twaravuze tuti umunwa wose utegeza kuronka ico ufungura. Muravyibuka tubivugana. Kwashi twace tuyirukana. Kugira ngo ugira amagara meza nuko ugira ivuriro. Nico gituma leta itegeza kwigisha abaganga na bamwe bafasha mu buvuzi. Abaforoma. Kugira ngo amagara yacu agende neza mu kubungabunga ayo magara. Twarafashe umugambi yuko umutumba wose utegeza kuronka itabariro baba baravura umuntu agifatwa kugira ntihagire uwivuza yasinzikaye. Hanyuma rero ku mutumba twashize itabariro hazoba hari ujejwe amagara y'abantu. Uwo rero azoba akorana n'ibitaro vya komine. Ikomine yose itegeza kuronka ibitaro. Hanyuma ifise na rusehabaniha. Amakuru twabateguriye n'ubu arabandanya ngo ibisa birajana ingendo y'amareta y'ibihugu vy'u Burundi na Tanzania mu kwikingira ikiza ca coronavirus bishaka gusa ahubwo rimwe na rimwe nivyo abategetsi bavuga ufatiye no kubo hejuru bisa nuko umengo babanje kuvyumvikana. Uturorero ni nk'abakuru b'ivyo bihugu nkuru nziza na Magufuri Frank Kazi. Ivyo bihugu bihuriye mu guhakana ico kiza. Petero Nkurunziza anakoresha gahemo mu kuvuga ingingo zo kwikingira nko guhana umwanya hagati y'abantu aha navuga ko ari ukubesha. Bikaba mbere atanico bimubwiye kuyivugira mu bana nyigiye yarahejeje guha agashimwe umwana wiwe w'umuhererezi ku munsi mpuzamakungu w'abakozi. Agafoto we ntaco cenda gufata kuko bijya bavuga sivyo. Bijya bavuga byo hanze sivyo bijyaye muravyitondera. Nuko mugenzi. None ngani mwegeranye mwese ngaha hari ngwane mufise ngaho. Dukomera bashimana yacu. John Pombe Magufuri we yanirukanye utwara ikigo cy'igihugu kijejwe gupima COVID-19. Umukuru w'igihugu ca Tanzania ahakana ibipimo vyakozwe n'ico kigo ahavuga ko ari biva hanze. Kuna controversial nyingi ambazo ni za ajabu. Tuliona walikuwa wanatoa matokeo. Twabona basohora umwanya wose inyishu z'ibipimo. Abagwaye inshuro nyinshi. Naravuganye n'abajeje umutekano umunsi umwe hama ntanga itegeko nti genda mutohoze. Ivyo bipimo bivuze iki? Hamerega wosanga ari imitego. Kuko ibiturimwo ni ngwano. Hategezo kuba hari abantu babwiwe ko bagwaye kandi ata corona bafise. Kandi byoshoboka ko abandi bapfuye kubera ukwihenda. Na inawezekana wengine wakafa kwa hofu. Ariko ivyo bihugu bibiri ntibihuriye mu guhakana ico kiza gusa. Abo ba perezida bemera bose ko Imana yonyene ari izokingira coronavirus abanyagihugu b'ibihugu vyabo. Petero Nkurunziza aranahema ibindi bihugu. Shimire Imana mushobora vyose. Kuna twahuye no munsi nga mu ntara nziza Gitega. Igihugu cacu c'u Burundi kirimo amara umutekano n'impore. No kubiganza ciza kiri ku Burundi no ku Barundi kugira ngo turangure imirimo yacu mwidegemvyo ntangere mu gihe ibindi bihugu biri mu gatengo. None no munsi turamutse dutanguje icese ibanki iterambere yo guharuka tunezere duhimbawe kubw'ivyo iyo Mana yacu twishimiye tukumashimije cyane. Niwahimize waumini wetu kusali ili kuliombea taifa letu. Ndasavye abanyagihugu gusengera igihugu cacu kugira tubuze shetani guca muri corona kugira duteshe umutwe hama twibagira Imana. Ubu ni wo mwanya wo guhagurukira corona n'inguvu zose. Ndafise icizere ko Imana yacu izotuguma hafi muri iyi ngwano ya corona. Tuzotsinda. Na mapambano haya yetu dhidi ya corona tutayashinda. Izo leta zibiri zinibonekeza zose mu ngwano y'ibiharuro.
uno musi leta y'u Burundi yemeza ko abamaze gufatwa na COVID-19 ari abantu 19 harimwo umwe yitavye Imana. Ariko inkuru ziva mu bitaro bitandukanye zivuga ko hari abantu bariko bavugwa ico kiza, ariko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bukaba butabashira mu butangaza. Muri Tanzania naho leta ivuga ko abamaze gufatwa ari 480, 16 bakaba baritavye Imana, mu gihe amakuru atandukanye y'abahinga n'abaserukira ibihugu vyabo bo bamenyesha mu kinyegero ko abafashwe n'ico kiza barenga 3,000, abarenga 50 nabo bakaba barapfuye. Aho muri Tanzania birabujije gucisha mu kanwa ibijanye na coronavirus, aho uhirahiye akavuga ibijanye nayo aca pfungwa. Arakoze Frank Kaze ku mwihwezo wiwe mu kiganiro gurunani rw'ibimenyesha makuru karahara mu ruganda ntibacura. Ikiganiro cari gihagaze ku kamaro ka bank nshasha bije izofasha ugwaruka kwiteza imbere, ikaba yuguruwe ku mugaragaro n'umukuru w'igihugu kwa 15 z'ukwa kane mwaka wa 2020 mu ntara ya Gitega mu mugwa mukuru w'ubutunzi wa politike murantunga. Ibitigiri ngo vyerekana ko ibice birenga 65% kwijana vy'ugwaruka batagira akazi. Mbega iyo bank bije ko yoba ije gutora inyishu yuko kutagira akazi? Bamwe mu bahinga bigenga mu vy'ubutunzi babona ko ivyo bank atakirimwo kizoza gutora inyishu yuko kutagira akazi kugwaruka. Ni nkuru dushikirizwa na Clementine Kanyamuneza. Iyo banki yo guteza imbere ugwaruka yuguruwe ku mugaragaro n'umukuru w'igihugu kwigenekerezo rya 15 ndamukiza 2020 ku mugwa mukuru w'ubutunzi Igitega. Iyo banki kabonwa nk'urukiza rw'ugwaruka ruharugwa ku bice birenga 60 kwijana. Ico cimviro kikaba cavutse mu mwaka wa 2016. Mu ijambo ryiwe Petero Nkurunziza yaramenyesheje ko iyo banki ije kugira ifashe ugwaruka kwiteza imbere muri kazuza kabo mu kubaronsa akazi. Icumviro cibangi iterambere y'ugwaruka mu Burundi gikomoka mu ikoraniro ry'ugwaruka ku rwego rw'igihugu yo mu mwaka wa 2016. Ugwaruka rufise imyaka iri munsi y'imyaka 25 rufise igice kinini cyane. Benshi ntibahuriza ko ku bice bavuga by'ibiharuro mu Burundi bako 60%, ariko ico tuzi nuko ugwaruka rufise imyaka iri munsi y'imyaka 25 ari bagize igice kinini yaca Barundi. Ibanki izodufasha gushira habona no guha agaciro impano zitandukanye Imana yahaye ugwaruka ku Burundi, maze tugwiza akazi, tunagwize n'ubutunzi, tukarishe ubwenge n'ingabire zindi Imana duhaye. Gwaruka rero muronse umutahe udahomba, umutahe ukomeye ari ibanki iterambere y'ugwaruka ngo basahirize mu bwenge n'ubumenyi n'imigambi mufise. Nkurunziza akaba yarahamagariye ugwaruka gutsinda ubwoba rugategura imigambi myiza yo muri kazoza. Ariko rero uko siko abahinga bigenga mu vy'ubutunzi babibona. Barerekana nyabona makenga kwiranguka ry'uwo mugambi. Bisigurwa na Faustin Ndikumana. Ngabo rero numvise ingene yacagiyeho burundu ngo hari inzitizi nyinshi fati kwibazo umuntu ategeza kwibaza iburizi nkabona yuko umengo zotuma iyo banki idashobora gukora neza cyane basanga gishitse kwihangiro yaba yarishimye. Nofatira ku bintu bikurikira. Ubwa mbere hoho umvise umutahe y'abahinga bagiye bavuga na makomine yashize umutahe mu leta. Amakomine yatanze 15 batari mu bidya na leta ayasigaye. Ngaho n'ubundi basanga ni leta yahaye amahera amakomine yazanye na 500. Muri ya mahera ngo amakomine acakura amaze gushira mu iyo banki y'ishimye. Ntawe dukora amakomine ashigaye mahera y'inki ukazugara inyungu uzi ko amafaranga amakomine asizeyo ari kuyaheba gusa ngo aragiye muri bintu ze yo kumva n'ibisigiye amarika nayo igasize yani umva yose umengo na mahari ikiriye isize muri banki mu mutara. Igindi gikurikira nuko umutahe naho uvuze ngo ni yari bicumi cyane zingahe kandi bite bashaka kugira muri umutahe amagara yo guhinda abakozi bazose bayikoramo ashaba muri izo muri yari nyene amahera ajanye n'ibyo umuntu ategeza gukoresha byandara gisanzwe muri karakora kugira ikintu kibaho gitembera.
bamwe mu gwaruka bakaba babona ko iyo banki isa nk'uko ari igikoresho ca politike kiriko kirakoreshwa n'umugambwe uri ku butegetsi kugira uzoronke amajwi yabo, bagafatira ko imigambi ivugwa n'iyo banki yari gushobora kurangurwa n'iyindi banki kuko hari izindi zisanzwe zikora nk'iyo nshasha. Arakoze na Clementine Kanyamuneza. Imbere ko dusozera no makuru bamenyesha makuru bane bikinyamakuru iwacu barakwije kuri no wa kabiri iminsi 197 bafunzwe baciriwe umunyororo wo gufungwa imyaka 2 n'igice hamwe n'ihadaburingana n'umuriyoni umwe na sentare nkuru y'intara mu ntara ya Bubanza. Abacamanza bari bashashe muri ugo rubanza akaba yari Parfait Muvunyi yararongoye intahe iho witonze Eric hamwe na Clarisse Ikaneza asanzwe ari we arongoye sentare y'intara ya Bubanza. Icariho cumushikiriza amanza ntamikevyo Jean Marie Vianney akaba yari yabasabiye gufungwa imyaka 15. Tubibutse ko abo bamenyesha makuru bahagaritswe kwenezo rya 22 gitugutu umwaka uheze ibubanza, bakaba bahagaritswe bagiye gutohoza inkuru muri komine ya Musigati ahari ko harabera intambara hagati y'abitwaje bigwanisho n'abajeje umutekano. Ni Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terence Mozenzi, Jide Harerimana bakaba bagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Mukibuka ko kuri uyu wa gatatu ariho bazosubira kwitaba ubutungane muri sentare isubiramwe imanza ya Ntahangwa. Ningaha dushyetsozera amakuru tuba kubashikiriza amakoze mwese mafasha yo kudukurikira naho butaha.